ndabaramukije nshuti bagenzi bisamiriza imbonesha kure buntu ndabahaye ikaze mu kiganiro ntahuza. Ikiganiro ntahuza ni ikiganiro kibaha akanya ko kuganira na bamwe mu bahinga kugira ngo bashobore kubaha umuco ku bibazo bitandukanye umuntu acamwa mu kibano. Kuri uno munsi uri hejuru mu kiganiro ntahuza tukaba twifuje kuganira ku ngaruka mbi canke nziza zo gukoresha imbuga nkoranyambaga kenshi zikoreshwa biciye ku matelefone, aho ni mu gihe biboneka ko muri no myaka ivyo gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi bitera imbere ku murindi munini. Hari igihe usanga nko mu gwaruka bamwe bariko barabikoresha mu buryo butabereye bikabakwegera mu ntambamyi, ariko bikaboneka ko hariho n'ababikoresha mu buryo bishobora kubafasha no kwiteza imbere. Ni muri no ntumbero muri iki kiganiro twipfuje kugira abo dutumiye baba babifisemwo ubumenyi ndetse n'uburambe kuri bamwe kugira ngo baganirire aba n'abandi cyane cyane ugwaruka ukuntu bashobora gukoresha izo mbuga nkoranyambaga mu bintu vyunguka atari bimwe bibatesha ubuntu bikabasubiza inyuma. Ni muri iyo ntumbero twashimye gutumira ibubamfu bwanje ndabona Patiri Lambert Liyazimana. Patiri ni umuhinga mu bijanye no gutumatumanako mwe twita mu gifaransa communication sociale, akaba ari no mwigisha mu makaminuza. Ndabaramukije Patiri, ndabaha ikaze mu kiganiro. Ndabaramukije nanje, murakoze ku ikaze mu ntaye. Ego ndi kumwe kandi n'umwungere w'ishengero Pasteur Josué Narayiboneye. Pasteur asanzwe ari umuvyeyi, bamwe tuvuga ati n'abavyeyi bafise n'impano zo gukurikirana ugwaruka ndetse no mu mashengero basanzwe bafise ibikorwa vyo gukurikiranira hagufu ugwaruka. Pasteur, ndabahaye ikaze mu kiganiro. Akoze kudutumira. Ego ndi kumwe kandi n'umwigeme Niteka Ella Diela. N'umwigeme ahejeje kaminuza, narijya ugwaruka ariko dushaka kuvuga ko rukoresha cyane cyane zino mbuga nkoranyambaga. Diela rero nawe akaba ashaka aza kutubwira ukuntu babanye n'izo mbuga we cyo kimwe n'urundi gwaruka muri rusangi. Ndabaramukije Diela, ndabaha ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Ego murakoze namwe. Rero imbere yo kuja mu idonido twashaka duhere ku muhinga ariwe Patiri Liyazimana. Ikibazo ca mbere twipfuza ko mwotugira ku muriri, mbega muri ko muraraba nka mwebwe mwabifisemo uburambe, mubifisemo ubuhamya, ubumenyi ibijanye n'ikoreshwa ry'imbuga nkoranambaga mugereranije nko mu myaka nka 10 canke 20 heze, mubona biri ku murindi ungana gute turavye nkaha mu Burundi? Murakoze. Turavye hano mu Burundi ukuntu ubuhinga bugenda burongerekana, tukaraba uko abantu bakoresha amatelefone ngendanwa canke ibindi bikoresho bijanye n'ubwo buhinga, amatablete canke amamashini ordinateur, biraboneka ko turi ku murindi udasanzwe. Mu myaka ugeranije mu myaka 3 iheze, ibiharuro vyerekana ko mu Burundi umwe kuri 5 bafise agatelefone. Bivuga ko atarugo na rumwe rwo mu Burundi rutarimo agatelefone. Muri iyi miryango dufatiye ku biharuro vya rusansuma duheruka tumaze gushikirizwa, aho batwereka ko imiryango yo mu gihugu hagati twita mu Kirundi atari mu gisagara irenga gato 80%, niho umuntu yari kugira ati nta matelefone menshi ahari, ariko ubu umuntu abiravye hafuma habura itelefone yija ku buhinga ngurukana bumenyi ku gisenge bumenyi internet, mugaba agatelefone ko kaba kariho, kandi naho koba kariho karakoresha ubuhinga bwa none, kuko dufatiye nko kuri byo guhanahana amafaranga bikoresha burya ubuhinga ngurukana bumenyi naho umuntu atabimenya. Bikerekana rero ko muri kino gihugu c'iwacu mu Burundi ubuhinga gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi, gukoresha amatelefone
biri ku rugero runini, kuko ugereranije muri rusangi bimwe bita byo muri rusangi atarugo na rumwe rutarimwo n'imiburiburi telefone imwe. Muca mwumva ko hariho n'urugo ushobora gusanga rurimwo abarurimo bose cane cane bamaze gukura, bamaze gushika amashuri makuru canke muri kaminuza, n'abana usanga senaka inarugo n'abana ugasanga bose barafise amatelefone. Turi ku rugero runini. Ica kabiri nuko hano mu gihugu cacu biboneka kandi ko umuhora wa internet uri ku rugero rwo hejuru. Ego nivyo hari ibibazo bihari byuko kumbure uwo muhora utanyaruka, umuvuduko atari munini, mugabo uravye ibyo cane cane leta y'u Burundi yashizemwo uburyo, mwarabibonye ku mabarabara y'ikaburimbi yose y'u Burundi harahamvye urutsinga rutwara ibyo by'umuhora wa internet, kimwe bita fibre optique. Bikavuga ko ibisagara byose by'i Burundi mbere n'intara zose ubwo buhinga burahashika. Ku biharuro dufise vya rusansuma nyene duheruka mu mwaka uheze, aho ufashe iyo 30% ca mwumva ko muri bwagwaruka rudashika n'imyaka 25 ruri hagati y'imyaka 2015 na 25 bari ku bice birenga 40%. Ca mwumva ko muri iyo 30% abatari bake nibo, hakaba rero n'abavyeyi babo ko nabo nyine n'abavyeyi babo barakoresha ubwo buhinga. Urugwaruka turumvise muri no minsi aho urugero rugeze gukoresha amatelefone uri kuraraba. Nka wewe mubanye gute nibi vy'imbuga nkoranyambaga, imbuga ngurukana bumenyi, mubanye gute nk'ugwaruka? Murakoze cyane kumbaza ico kibazo. Imbuga nkoranyambaga c'est vrai turabana nazo nk'abajene nk'ugwaruka. Hari izo bita Instagram, hari izo bita WhatsApp n'izindi zitandukanye, ama TikTok. Rero turabanye nazo mugabo nk'uko mwabivuze turahura n'ingaruka mbi tugahura n'ingaruka nziza zo gukoresha izo mbuga nkoranyambaga. Ego murakoze cyane. Dusimbize ku mwungere Pasteur Josué, mu byo musanzwe murangura, turetse kuba muri umuvyeyi mufise umuryango mubona mu kibano ugwaruka ingene rubanye n'imbuga mpuriro, mbega nk'umurongozi w'ishengero nk'umuvyeyi, mwebwe namwe ico kibazo cikoreshwa ry'imbuga mpuriro hano mu Burundi cyane cyane kugwaruka muriko muraraba mu giha insiguro iyahe mukivuga kwiki? Nigo murakoze cyane, bisa nkaho bitoroshe. Ego kuko ubwa mbere gutunga telefone n'uburenganzira bw'umuntu, kandi kugenda kuri izo mbuga navyo nyene n'uburenganzira bw'umuntu, ariko kavana n'ico uyu muntu agiye kurondera kuri izo mbuga. Ubundi bwobwo yaba iyo telefone yaba izo mbuga, karakaryo keza dufise ku kuganira, guhanahana ivyikimazi byo dufasha mu iterambere n'ubuzima bwacu bwa misi yose. Ariko ikibazo umuntu yo kwibaza, mbega koko ivyo ovyikimazi nivyo dukorera canke ugwaruka rwacu rukorera kuri izo telefone n'izo mbuga? Ni kibazo kumbure tuza gusesangura, hanyuma turabe dushike mu mizi, turabe ikiza n'ikibi birimwo, hanyuma kumbure abariko baradukurikirana umwe wese ashobora gutora ivyo mufashamo. Ego muvuze ikintu ciza ati bega ni babikoresha koko ibikenewe. Bega ko turi kumwe na Patiri asanzwe ari umuhinga, tushobora kugaruka ikibazo kukimushikiriza, twabaza mbega Pati, umuntu yovuga gute ko ariko akoresha ibikenewe imbuga nkoranyambaga? Biboneka ryari ko umuntu ariko azikoresha ibikenewe canke ibidakenewe? Ego umuntu aravye ivyo umuntu ashobora gushikira akoresheje izo mbuga hwaniro,
dushikira duciye ku buhinga bwa none bushobora kuja ku gisenge bumenye internet, hari ibyo zifasha, no kuvuga ubushitse kuri ivyo aba ariko arakora ibikenewe. Icambere nuko bwa mbere na mbere umuntu aramenya amakuru, kuko amakuru aca ngaha yatari make. Amakuru ego turaza gushika no ku rundi rugero, ibihaca byose si vyiza, mugabo arashobora gushikira amakuru amwubaka, akamwubakira ubuzima, akamwubakira kubona kazoza, akamenya bishasha. Aho ndiko ndavuga amakuru, ndiko ndavuga ibishasha, ibigezweho, ibishasha byose si vyiza, mugabo ukamenya ibigezweho, kuko nikiba ukimenya urashobora gucirinda wari kugwa mu ruzi agwitikiza, bakamenya ko mu ruzi hatwara, uruzi rutwara umuntu agasoma nturi. Ico ni cambere. Ica kabiri nuko umuntu yegerana n'abandi, agashobora guhanahana amakuru n'abandi, hanyuma n'imigenderanire igakomera. Ndibuka aho hambere, aho tukire mu mashuri twarandikaga kete, twiga mu ishure, twiga turarayo mu ndaro, ukandika ikete rikazoja muhira, ugasanga ntirirashika, kandi waryanditse igice gitangura, rikazoza gushika waramaze kuva no mu buruhuko, canke ku rundi ruhande bakakwandikira ntirigushikire, bakazokubwira. No kuvuga ivyo biriko birahera, umuntu akamenya inkuru hakiri kare, vyiza canke bibi, cane cane umuntu akagumana imigenderanire n'abiwe, baba hafi canke baba kure. Ubu ntikikiri ikibazo cane iyo umuntu ariko arabikoresha kugira ngo wegerane n'abantu, abawe, abari hafi n'abari kure. Ivyo tuganira n'ivyo kuremeshanya, n'ivyo kuba hamwe, n'ivyo kungurana ivyiyumviro, n'ivyo kwigishanya, ni vyinshi. Ico gihe biraheza bikaba biriko biradufasha. Ica gatatu nuko umuntu ashobora no kwisununura, akamenya kandi akisununura mu vy'ubutunzi aciye kuri ivyo. Ntanze akarorero kamwe tubiri, nuko abari kuri izo mbuga bashobora kugurisha nk'ibintu, rikaba isoko ryuguruye, ritarimwo abantu gusa baje kurirema nk'uko tuzigenda kurema isoko Ingozi canke ahandi, mugabo bona bari kureba bakamenya ico umuntu afise, bagashobora kukimugurira. Ivyo bitabu, ivyo iki gitabu je sinagiye kukigura, ndinze kuja mu mangazini cansanze aho ndi, nciye kuri ubwo buhinga. Ku rundi ruhande, ivyo twege duhamvya cane hano mu Burundi, murabona nk'abantu nko kudandaza amayinite no guhurungika amafaranga abantu bitunze uko bangana. Ariko iyo umuhora wa internet ugenze nabi, murabona birahagarara. Abaja muri banki, hari igihe umuntu bidakunda ko tanga amafaranga canke ngo yakire, cane cane ugiye kuyatora bakakubwira ngo umuhora ngo ntawe uhari, ngo connection yacitse. Bivuga rero ko bishobora kudufasha mu vy'ubutunzi. Ivy'ubutunzi bikigira haruguru ku giti ca muntu, canke mu gashirahamwe gatoyi, canke mbere no ku rwego rw'igihugu. Ikindi nuko biratuma umuntu aserura ivyiyumviro atarafise kumbura habiserurira, kuko bose ntibashika mu radio, bose ntibashika muri televiziyo, bose ntibazi kwandika mu binyamakuru. Mugabo ufise ubwo buhinga, ukoresha ubwo buhinga ngurukana bumenyi, arashobora guserura ico yiyumvira, ikimuryoheye canke kitamuryohera. Kandi abariko barabikoresha birungura ubwenge. Ivyo kumbura umuntu yahora aho hambere, aho abantu babiharura, ubu ku munota umwe abantu barahanahana ibintu bishasha byungura ubwenge. Abandi bahora bakoresha mu myaka 150, ubu ku munota umwe uravye bica kuri WhatsApp, bica kuri Facebook, bica kuri YouTube, bica kuri Instagram canke Snapchat. Ivyo nkuru mu mbuga zirenga 100 nkuru hano mu Burundi koresha nke ibihaca ku munota umwe, birarengeye ivyahora bifata imyaka 150 ngira abantu babihanahana. Kizokwereka mbere ko uyu musore cyangwa umwigeme ariko ari ibintu bitubaka, usanga yaryamye yipfutse wese mu kirengeti, ugiye mu cumba akumvise akaca yifukura telefone akaca nyegeza. Ucumenya yuko ariko araba ibintu bitamwubaka, nakumbure we yibaza yuko biryoheye amaso, kubibamwo biramukangura mu byo mu bundi. Ivyo birabamo gose, asivye vyonyene, hari n'abandi bayikoresha mu buryo
bw'ubushurashuzi ego kandi izo si inzira nziza, ni inzira zonona. Rero vy'ukuri ibi bikoresho twita telefone n'izo mbuga nazo nyene birakora nyene mu buryo butari bwiza butubaka, kandi abatwumiriza niba bimenye bagenda bararungika ibintu kuri izi mbuga, bo barakurikirana. Nico gituma usanga uravye video imwe y'ubu bwoko ucumenga ugura umuryango, bakaguma barungika kubera iki babonye yuko baronse umukiriya. Ubisaba utabisaba bo wakira kubona gusa ko wagiye kuraba zijya video y'amasanamu, bagashishikara barungika, ugasanga rero bafashe umwanya no gusamaza washaka. Hari unasamarira muri ivyo niyige ntakuri ivyo asabwa gukora. Umuvyeyi kamutu bati hageze amasaha uje gucura iya ntungwa, kubera yasamariye muri biriya amasaha akagenda adakoze ikorwa muvyeyi yamubwiye. Rero vy'ukuri ivyo birabaho. Murakoze cyane mu pasteur. Dusimbije gato tukaja muri urwo kuyo mwigeme urwaruka, murumvise bakuru bacu, bakuru bawe nanje ivyo akeje gushikiriza. Mbega wewe nka wewe uri kuraraba mu kibano muhira, ivyo akeje kuvuga vy'uko umuntu akoresha imbuga mu buryo bwubaka, nka wewe bimeze gute? Uyikoresha gute? Ukoresha gute iyo telefone? Ukoresha gute izo mbuga za Instagram, za Facebook, zande? Wewe ku bwawe ubikoresha gute? Turakunda kwigereranya cyane n'abandi bantu kuvyo turiko turabonye, kubera ko banaka bateye imbere, kubera ko uyu muntu yateye imbere, ugasanga ndiko ndashaka kuba mu buzima we wabayemo. Que jewe sindi kuri niveau yiwe, sindi ku rugero rwiwe. Hari gihe amarezo soso, imbuga nkoranyambaga ziduha amakuru yo, mugabo hari gihe ziduha amakuru atariyo, ukaca usanga twajanye n'ayo makuru atariyo. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Mbega amakuru atariyo pati, umuntu ayamenya gute? Narirya haza byinshi kayo marazusi, umuntu yomenya gute ko amakuru ariyo canke atariyo? Mu kimwe nkuko babivuze, kuko navuze vyiza umuntu ashobora gusangayo. Umugenzi wanje umukozi w'Imana yavuze n'ibindi, n'ubu nyene akiri muto abikoresha cyane, ariko naje naho ndiko ndakura ndabikoresha cyane. Kuko kuri Facebook abantu baraba ivyo nandika bararenga gati 50,000 kandi babiraba kenshi. Naje ndimwo sinari ndabizi, ngira ngo birakubaka. Ucuhera no ngaho nyene umuntu amenya ko amakuru ari meza iyo ubwa mbere na mbere amwubaka. Kuko muri ibi byo guhanahana no kumenyesha amakuru atariyo ntiyitwa amakuru, atubaka ntiyitwa amakuru, yitwa ukundi, yitwa igihuha, yitwa guteranya, yitwa uguhuvya abantu, guhuruza abantu, yitwa guca ivutu abantu, mugabo ntivyitwa amakuru. Ibintu rero umuntu araba canke agasoma akumva umutima urasimvye, akumva urwanko muri we ruraduze, kuko haracako ibyo guhuvya abantu cyane cyane bahamagarira abantu kwanka abandi canke kubakubagura, akumva urwanko afitiye abandi ruraduza aho kubakunda. Ayo makuru aba ari amakuru amwononera, amakuru aguhomeka ku muntu hamwe umengo ntiwomuva inyuma, utazi n'igituma uriko uramukurikira, usubiramwo ivyo akora, wambara nkuko yambara. Rimwe ko ndi n'umumenyesha Imana, ugasanga biratandukanye n'iry'Imana ivuga, ugasanga upfa gukurikira ayo makuru abasambura. Ayo makuru tuzotora kuri izo mbuga, ugasanga ababiguhaye bagira bati ngo nanje ndabironse uko. No kuvuga utazi ubivuze uwo ariwe, ugapfa kuvyakira nawe ubitanga. Ayo makuru nuko yitondera, ayo makuru atavuga igihe yandikiwe. Kazubona mvuga ivyo muri no myaka ngo ukwezi ngo kuraza gura n'izuba ngo saa 8 y'ijoro ngo vyavuze kuri televiziyo. Saa 8 y'ijoro yo mu Burundi siyo saa 8 y'ijoro yo muri Tanzania, canke saa 8 y'ijoro y'Kinshasa muri Kongo. No kuvuga saa 8 y'ijoro ya hehe, televiziyo ya hehe.
ngo vyavuzwe kw'iradiyo ntibakubwire ko ari buntu canke umuco mvuga izo ngaha hafi iwacu canke bakakubwira ngo vyavuzwe no kuvuga amakuru atagira ubuyemanga amakuru atazi igihe yavugiwe amakuru ubona abantu bahanahana utazi yavuye amakuru atuma abantu bashamirana ukumva urwanko ufitiye abantu ruraduze kandi atari cyo twaremewe amakuru adandaza no kuvuga ubona ko ari mwinyungu abantu bashaka gukura ko dufaranga ugasanga mugenzanje umukozi w'Imana yabivuze wuguruye kimwe twamubonye ivyo ashaka bikaguma bica biza bene ayo makuru sayo guha umwanya sayo guha umwanya sinayo gusangira n'abandi nagomba mvuge kuri ivyo ariko nongeye nk'utundi tubiri dutatu nka tubiri kubijanye n'ingorane kumbura abantu batavuga n'ingoga gukoresha ibi vyuma murabona ko kiraka no kuvuga ufyonze biraka ubimaze ku mwanya munini bironona amaso bamwe twaragwaye amaso bitari bwanaze mugabo umuco uva ngaha cyane cyane kimwe umukozi w'Imana yavuga uri mu burengeti hatabona biratwara birumisha amaso kuburyo abantu bamwe barinda kubabwiriza kugura amosozi yo muri farumasi kugira ngo basubire babombeka amaso nico gituma kubimara ku mwanya munini cyane cyane mwijoro urahatabona nongere kimwe umukozi w'Imana yavuga mu kirengeti wifutse naho buri kurasoma ibintu by'akamaro byo babiriko birakwica ikindi nuko bishobora kubuza umuntu gushikama ndabivuge gutyo akaba ari umuntu ataragurika ko murabona iyo umuntu ariko arabisoma urasoma bashaka kwereka ngo cufyonda no ngaha ngo cufyonda no ngaha cufyonda na harya hamwe bakubaza ati mbega none wahereye he ugeze bigatuma umuntu rero atamugambi yo bacicarira w'ubuzima w'urugo w'igihugu kuko yamaze kubaho mu gutaragurika asoma iki uturongo tubiri cufyonda no ngaha agaca fyonda bavyita hypertextualite mu gifaransa cufyonda no ngaha bikabuza umuntu rero kwicara ngo atangura iciyumviro akimare ku mwanya ashishoze abone ubuzima buva niyo buja mvuga ikindi kimwe kugira ngo kuko ni byinshi hariho nibijanye rero n'umutekano wa muntu n'akabanga ka muntu mpere ku kabanga ka muntu akabanga ka muntu ntuvaho tagashize kuko ibiciye ngaha ntibica ngaha bigenda mu telefone canke mu mashini y'ubirungikiye bica handi tuba turiko turabibitsa abantu rero nuko umuntu acaraba ivy'akabanga ka muntu abakiri bato cane cane umugonda bakuze hari gihe bitugora baciye yumva beza ubuzima bukibiragira bakifotora kumbure batambaye nkuko babwirizwa kwambara izo batokwambara bari mwibarabara bariko bararengana ukabirungikira ubundi akabanga kawe karatakaye kuko ubu birungikiye ntibimushikira bidaciye ahandi hantu abantu nekuza barabimenya akabanga ka muntu n'umutekano wiwe rero muri rusange kuko ufoto yifoto uri ku murambi wabuye abantu bose baramenya ko bari ku murambi wabuye ngarukire kuri ibyo canke mwemere mvuga kandi kamwe gusa ku mico n'imigenzo n'ururimi rw'ikirundi murarabona ko ubu abantu batakizi kwandika ngo urakoze amajambo make y'inkayo baca bakorumikira amashi muri iyo telefone cyangwa ugasanga banditse ngo bite be na i na te ntibanabimare no kuvuga ururimi rukahakomerekera n'imico y'abantu umuco mwiza wo kuvugira abantu ngo urakoze murana ko twakoze abavyeyi babitwigije ngo mvuge mubwire ngo urakoze ntibibe tugishobora no kuvuga imico ikagenda iratose karabuke bwigenda iratituka n'ururimi rusanzwe ruhetse iyo mico nk'ikirundi ciwacu uravye ikirundi twandika kuri izo mbuga hwandira nko kuri WhatsApp ntikikiri kirundi ntikiri n'igifaransa bigatera ubunebwe rero bigatuma abantu imico n'imigenzo n'ururimi hagiyemwe ubunebwe bitituka none rero tworaba neza amakuru yo namakuru ataja muri ivyo mvuze vyo bituma umuntu n'ikibano n'igihugu byononeka narandiriye muri hano murakoze cyane Pati naringira ndaribahe nta kibazo
mushobora kumwunganira bivanye n'ivyo yashikirije. nagira nogere kuri vyo yakashikiza mukozi w'Imana ngaha jewe gushika isaha hari ibintu ntacemerewe kurungika kuri WhatsApp kuri Facebook. Uti kubera iki? Kuko narigeze kugira igihe nza ndarungika amakuru akebura niki mbere vyahereye hehe hari 200 ariko ndarungika ijanye n'abantu bicapa ko bita tatouage ingene Bibiliya ivugako. Ico gihe kuva ico gihe hariho ibintu jewe ntorungika kuri Facebook yanje ngo bigende. Navuga ngo nubu nshaka kwerekana ikibi kiri kuri izi mbuga. Nukuva ugiye nk'umuntu akosora atumbereza abantu ku nzira, kuko bene vyo niho bari baradukurikirana. Yakibuza umukozi w'Imana ngaha ngo ntibibaze bigenda gutyo nyene birafise aho bica. Nawe ngo nafuse no servere hariya urumva. Hanyuma narakangutse nti vyagenze gute, habaye iki? Ariko ndamenya kuko ndi muri ivyo nyene hariho ubutumwa nashoboye kurungika bukanka kabisa. Nukuvuga iki? Naraje nitwaje Bibiliya ngaha kandi ijambo ryo muri Daniel kana risome. Daniel 12 umurongo wa 4 agace kanyuma hari yepfo Bibiliya avuga ngo nuko rero wowe Daniel ugumize mwibanga ayo majambo yo muri ico gitabo ugifatanishe ishashara idomyemwo ikimenyetso ntihagire uwo uyahishurira gushitsa mu gihe c'iherezo, niho abantu benshi bazosesangura muri ico gitabo kandi ubwenge buzogwira. Nashatse gutorera ijambo ubwenge buzogwira. Izi telefone, izo mashini n'ibindi byinshi bidufasha kwinjira kuri zo mbuga hwaniro ni igikorwa c'ubwenge. Ariko dukwiye kumenya kandi yuko ubwenge ibi biritura ngo ubwenge burangwa ko ari vyiza n'ibikorwa vyabwo. Bwose n'ubwenge ariko hariho bubi na bwiza. Rero muri izi mbuga ducako canke twinjiramwo dukoresheje ibikoresho byose, telefone, imashini zitandukanye, byakozwe n'abanyabwenge barafise amahangiro. Rero n'ubwenge ababikoze bakoresha, kandi naho natwe twabikoresha mu guca ubwenge. Bisaba ko tugira akayunguruzo muri twebwe ko kumenya mbega iki ngomba kuraba ni giki. Mu nkundire nako muri taragira kumenya gutanga impanuro ku bavyeyi. Ni vy'ukuri abavyeyi aba bana bacu izo telefone baronka kindi gihe turazigiramo uruhara. Je mfise abana babiri baheje amashuri yisumbuye uyu mwaka bakoze ikibazo ca leta, naranse kubaha telefone bataraheza amashuri. Kubera iki? Navuga nti uko biri kose akwiye kumenya ko ari igikoresho, ariko mbega ko mbona n'abakuze zibasamaza, uyu wewe ataramenya neza kuvangura icera n'icirabura kibi n'iciza. Reka mbaze ndindire bisununure batanguye intambuko ya kaminuza umuntu azibahe, ariko uherekeje n'ijambo. Uti iki kintu ukigenjeje nabi kirakwica, ukigenjeje neza kiragukiza. Reka mbe nagarukiye ngaho. Murakoze cyane Pasteur. Imbere yo kubandanya uyu mwigeme nawe hari ico woshikiriza kuri ivyo bivanye n'izi mpanuro wumvise n'uyu muco batanze, mbigawe nko mu gwaruka rw'abagenzi wawe canke na wewe mbere muri rusangi, woba rimwe rimwe umaze gukwegwa n'ivyo ugasanga vyagutesheje umwanya bikagutesha ico ukora? Murakoze cyane. Subiye inyuma gatoya kuvyo umuvyeyi aje kuvuga, jewe nanje ndibuka yuko nkiheza amashuri yisumbuye nanje abavyeyi banje barayinyimye, kandi ukiri muto ubona menga umuvyeyi arakwanka, ariko ukuri ugenda urakura urabona yuko umuvyeyi ntabwo aba ariko arakwanka, ahubwo n'urukundo abagufitiye. Jewe iyi telefone niniya nayironse ngiye muri kaminuza. Nkuko harubimbajije rero vy'ukuri hari igihe nyene usanga umuntu nk'abajene bivanye n'abagenzi muba mugendana, nimba ari abagenzi beza barabigushiramo nyene ukagendera muri za ngaruka mbi, ariko nimba ufise abagenzi babi nabo babi
ukabigenderamo navyo. Ariko jewe nibumviriye neza nibaza yuko aya marezo sosio jewe ntiyangize igikoresho ahubwo nije nabigize igikoresho. Dusimbije gato turabe mu ikindi gisata, hariho ibintu bimaze iminsi vyibonekeza cyane cyane hano mu gihugu bijanye si no mu gihugu gusa no mu isi. Bijya ibintu by'inkino birateye imbere gose, ugasanga nk'abana mu mashure mato y'abayisumbuye, ugasanga umwanya munini bariko kuri za mamace bimwe bita ngo ni kubetinga, ugasanga bavuga kwishura shikiraha, byose biri muri runo rukurikirane. Ugasanga umunyeshuri umubajije ati mu ishure ico mwize niki ntaca ashobora kwishura, mugabo mu mutwe hariyo nk'ama ekipe yose yo muri Europe ingene azokina. Ivyo mwe mubibona gutyo, ico kintu mugisiguri yahe, mubona bishobora gushikana hehe ugwaruka? Umugenzi wanje yakivuze yuko bene kugira izo mbuga barafite ico bagomba gushikako, kandi nanakivuge kiroroshe n'amafaranga n'amarongo, kuko iyo ngiye kumuhora ngurukana bumenyi gisenge bumenyi internet dutanga amafaranga kugira ngo turonke amamega canke amajiga. Uronse abantu umuriyoni bagura amajiga n'amafaranga ariko aratembera. Nukuvuga ugiye kuri YouTube karaba video uzubona amamega yo muri Lumitel canke ahandi aheze ucugura yandi. Nta n'ikindi ikidandazwa ntitubimenye n'abantu nibabimenye. Ibidandazwa byo kuri gisenge bumye kuri internet n'abantu ubwa mbere na mbere nitwebwe bidandazwa, kuko badandaza umwanya wacu yabivuze atuza dufaranga. Murabona hari amafaranga bagwa batigera hera, atigera bura ku bakoresha telefone, amafaranga y'amayinite n'amamega ntabura na rimwe. Igihe mwo twoyateranye ugasanga ukaraba yokoreje mu mwaka woca wikubita hasi. Abantu inzoga amafaranga y'inzoga ngo ntabura, n'amafaranga y'amande ayo kwa muganga turashobora kuyabura, biratangaje. Umuntu bakanamufungira mu bitaro byanze ko ari mugaba y'amamega no gutelefona. Abantu inzoga ayinzoga ngo nitabi na rero akayabona ayo bene amafaranga ari amafaranga no kuvuga rero tumenye ko turi ibidandazwa. Abashize rero ko izo nkino ubwa mbere na mbere koko tuzikina canke tubiraba turi kuri internet, tuba turiko turagaburira urudandazwa rwabo twese. Ico ni cambere. Ica kabiri birarema wundi muntu ku by'ukuri. Mu banyamurikire zunze za Amerika hariho urukino abanyamerika abasirikare babo bose nibavyumve, kuko narizeyo kandi barazi ko tubizinanyemwo. Urukino abasirikare babo bose bagenda kugwana mu bihugu by'Abarabu babwiriza gukina rwo kuri internet, rwakozwe hagorejwe amadolari ibihumbi amajana menshi kugira ngo bamumenyereze ati nihagira ngo he abe nk'ikimashini akaraba iburyo. Ni bimwe umukozi mwe natubwira bakaguprograma nitwagira gutya azoraba iburyo nta kibuza, nitwagira gutya naho azoraba ibubamfu, nitwagira gutya naho azokwicara canke azohaguruka. No kuvuga rero izo nkino batumenyereza kubiraba, utabimenye ngo birabe nako gatima manoro wakabuze, uratebuka bika imashini mu migenderano ifitaniye n'abantu. Hari uburyo butatu bukuru abantu bageze ko kuri iyi si. Hariho bayitangwa n'amafilozofi, ariko n'uburyo bwo kubaho bwa telekomande. Telekomande no kubona aka kana umuntu afyonda kuri 4 hakaza 4, wafyonda kuri 10 hakaza kuri 10. Iyo umuntu amenyereye ubwo buzima ahava atangura gufyonda ku bantu, akibaza ko umuntu wamubwira gutya bica bigenda uko. Mugo ku muntu kubera arifite n'agatima mpanuro n'ivyiza bimurimwe n'ibibi bimurimwe, ntibigenda uko ubuzima usanga tereko bugenda. Ico ni kimwe. Hari n'ubundi buzima bita ngo papier mouchoir, no kuvuga ibyo gukoresha ikintu ucuta. Kuri internet batugira gutyo baguma bakwereka bishasha,
itelefone yinaguze ngira mu mwaka uheze bakavuga wa yarenzwe ko aho hari bishasha kubera inkuru zinyaruka ukanduruka wiyumvira ko no mu buzima iba byose wokoresha uta n'uwo mwubakanye yashaje ndondera uwundi papier mouchoir. Ica gatatu mu by'ubu hari ibyo bita micro-onde no kuvuga ibi byuma dukoresha mu gushusha ifungurwa karegera ati ku minota 2 amata canke icayi bizobe bishushe gutya abantu bagateba bakaba nk'ama mashini gutyo ni bwabo mashini niko ndavuga. Iki kikatumenyereza gufyondagura tukibaza ko abantu dufyonda binyaruka ko tunyaruka uko ngaha nyene bica biza no gushusha ibintu tindi nafyonda gutya bizoca bishuha ukibagira ko nko guhindura imigenzo y'abantu ari kugenda bukebuke abantu mu bana abavyeyi canke abana bigenze nabi kugira ngo bahinduke no guhoza ko bya bindi abarundi bagize batuke buruwiwe ntamara ibinonko ni uguhoza ko mugabe bituravye nabi muri bya kwakutugira abantu b'ibimashini umuhinga azimu mu gutwenza yitwa Charles Chaplin yabikenye mu 1948 niho yabikinye ivyo bintu murumva imyaka iheze abantu bagateba bakabama mashini none ivyo rero warumbajije vyaye mamace turorera inkino turorera kimwe no kuduza urudandazwa mugabo ubwo rudandazwa bidandazwa bwa mbere na mbere ni twebwe mugabo ikindi kigoye cyane nuko dushobora guhinduka nk'ivyo tubona na bimwe yavuga vy'ubuhumbu umukozi w'Imana umuntu yubatse agiye nko muri ivyo kubiraba yanduruka asanga uwo bakanya atari nk'ico kimashini kiri ngaho bakanduruka bavamo nyene ivyo kurenga ibigo akabihera mu telefone agasanga uwo bakanya suko bimeze yanduruka aza kurondera ibisa n'ivyo yabonye ngaha akazanga ntazigera bibona azogwa ku nzira kuko bene ivyo azosanga atigera biroha azogwa kure azokimaza amaguru abahinduka ubuntu buragabanuka agacika ikimashini nibyo. Murakoze cyane pastor hari ico mwumwunganira kuri ivyo rimwo agakuku kuko uko umuntu yaremwe mu buryo bwo kurondera kwemegwa kuva umuntu iyo atari mu byo bandi bariko barakora umengo yarasigaye inyuma yarasizwe n'amajambere akaca bubwiwe yisuzugura yikengera harimo imwemu y'agakuku ikindi kandi harimo n'imwemu y'akamari hariyo abarabizo nkino ariko bariko baragira bimwe byo kubetinga ijya timu uyitoye ko ari timu za gutsinda ni kuvuga ko amafaranga urayaronka harimo uburyo bw'akamari ngaho urumva rero mfatiye kuri iyo mwemu y'agakuku nako kamari kuko umuntu wese arakenera amafaranga hanyuma ako gakuku kugira ngo umuntu abone ko nawe yihaye ikibanza mu kibano ko yemewe atasigaye inyuma amajambere ko azi ibigezweho usanga biriko birashurikira abantu muri ivyo kandi bene ko bikora ntaco bitwaye bo barazi ingene ivyo batanze hariya babigaruza mu rundi ruhande kuko umukozi w'Imana avuga ati ni twebwe umutahe urudandazwa rwabo uko biri kose baratwambura bakaca batanga hariya umuntu akibaza ati naronse ariko yariye amaraso y'abandi benshi bagiye kubetinga batashoboye kugira gute gutsinda. Izo ni insiguro zizo nkino ziteye imbere cyane muri izi mbuga hwaniro cyane turaba dukoresheje amatelefone ngendanwa n'ibindi. Tugiriye ko ugwaruka urabibona ingene bimeze inyungu ubonamwo ni ya haravuze ko arakamari hari habunguka ubona koko umuntu mukunguka yarakwiye gukoresha ibyo nk'ugwaruka agifise umutwe n'inguvu. Murakoze cyane nk'ugwaruka jewe aho mperereye abagenzi mbona vy'ukuri novuga ko ingaruka nziza ziri nko ku 10% hakaba hariho na 90% zingaruka mbi nk'uburorero ugasanga nk'umwana yaragiye mu ivyo bintu vyo kubetinga akagera yaho novuga akiba abavyeyi hariho mperuka kumva ngo yagurishije televiziyo muhira yumvira kugurisha televiziyo y'umuvyeyi ukagenda kwayigurisha kugira ngo uronke amahera yo kujana kubetinga. Muri make rero nibaza yuko
ahanini hari ingaruka mbi cyane. Abagenzi tugendana ugasanga bakubwira ati we twogendana gute utabetinga, zana amahera, genda wibe papa nza tubetinge. Ego birashika ugasanga urungutse, mugabo hari n'ikindi gihe usanga wahombye kandi ugasanga washizemwo amahera menshi cyane. Ego imbere yo kurangiza twokumva ibijanye n'impanuro muri rusangi, duhereye kuri patiri, ikintu mubona cokogwa kugira ngo iki kibazo cyo gukoresha imbuga huriro mu buryo budatumbereye neza kigabanuke, ninde yogikora? Novuga kibanziriza ivyo byose, umuntu yumvise ingaruka mbi ziriyo zirateye ubwoba, mugabo sizo zonyene, kandi iyo ubuhinga buje burya ntibusubira inyuma. Tubwirizwa ku bana rero, icambere no kutagira ubwoba, kutagira ubwoba, umuntu akamenya ico ashaka, kuko tubwirizwa kubikoresha, kuko bukurungika amafaranga kuri rumikashi ntibizosubira inyuma canke gutyo. No kuvuga ubwa mbere na mbere no kurondera kwiyubaka twebwe nyene, ntitugira ubwoba, tukamenya ko birafise ingaruka mbi n'ivyo, ariko kandi biri n'ingaruka nziza, kandi naho tuzoshirana, kuko umengo umugambi wa umuntu yacavuga ati ndahizinze amahema ndagiye, ntaho tuzoshirana, vyarinjiye mu buzima, biri mu bigize ubuzima, none rero ntidute umutwe. Aka gatabo mfise gahanura abavyeyi kanditse mu gitariyano, kagira kati ugeze kuri ibi byuma koresha ubwenge, koresha umutwe. Ubwenge umukozi w'Imana yodusigurira, twobisigurira ndi umwanya munini. Hari ubwenge n'urwenge, ubwenge nyabwo n'ubwenge bwubaka, bukakubakira ubuzima, bukubaka ikibana, bukubaka igihugu. Mugabo ko tutari busubira inyuma, tutari bubifute, ntitugira ubwoba, ntidutakenge, ntidute umutwe, kuko utaye umutwe ibintu bikozwe n'umuntu yataye umutwe ntushobora kumenya bigarukira. Ico burya nico cambere gihambaye, ibindi byose byubakira kuri ico. Kubijanye na rero n'impanuro twohana, hari n'ivyo impanuro zohabwa abavyeyi. Mwumvise nk'iyi impanuro yamaze kuvuga yuko abana bose ntiboca bahabwa amatelefone aja ku mbuga ngurukana bumenyi, utaranashobora no gusigurirwa. Abavyeyi rero barafise ico babwiza gukora, urwaruka rufise ico gukora, mwebwe amaradiyo murafise ivyo mwokora, abarongoye abandi mu nzego zitandukanye z'igihugu barafise ivyo bokora. Mpereye ku bavyeyi, ubwa mbere na mbere nuko boba hafi y'abana babo. Dushobora gucika intege ngo abana bacu ntibumviriza, ngo abo ntibacumva, ariko burya vyamyuko natwe abavyeyi bacu bavuga ngo ntitwumva, n'abavyeyi bavuga ngo abana bobo ntibacumva, kumwe wese aguma avuga ivy'imbere yiwe ngo bintu bikiri vyiza. Abavyeyi bobo rero ntibagire ngo abana bobo ntibacumva, nibahozeko babame hafi, ntibacike intege ngo abana bobo ntibagishoboka. Natwe ku bavyeyi bacu ntitwashoboka gutyo, kandi ibihe byose birafise ibibazo vyavyo. Kabiri nuko vyoba vyiza ari abavyeyi baguriye ivyo bikoresha abana, gusumba aho bobona abana babifise batazi iyo babikuye, ko atakundi biri bugende abo bana babwiza kubironka. Jewe ndi umwigisha muri kaminuza, hari byinshi ducisha muri ayo matelefone nyene. No kuvuga umwana aje kwiga muri kaminuza abwirizwa uko bigenda kose arayitunga iyo telefone. None abavyeyi rero bariko baraherekeza abana babo, bariko bararera abana babo, nivyo bavyitwararike. Hako bazosanga umwana batazi wayimuhaye azabashobora kuba afise iyindi migambi mibi imbere. Kenshi na kenshi bari migambi mibi, kuko kunda gusanga umuntu ikintu umuntu atanze mu rufuri bitamenyekana, nibikorwa vyo mu mwijima, niko tubivuga mu ijambo ry'Imana, si ivyo mu muco. Abana kuko abavyeyi bigora bakaronderera abana agahuzu n'ishure, burya nivyo byo bafasha vyerekane ko baba ari hafi, aribo bayimuguriye bazomubwira no kuvyumva vyumve. Hanyuma ibindi amashuri abandanizeko n'abandi. Iki ivyo ni ku ruhande rw'abavyeyi. Abakiri bato nabo babikoresha cyane cyane nk'aba bari mu abakiri bato nibemere kwiga no kwigishwa. Burya aho mba ndahejeje,
ntibiyumvire ngo bazi byose, nibemere kwiga no kwigishwa, bemere kumviriza. Ababigisha nabo sabigisha iby'ubuhinga gusa, nabigisha n'ibintu bigorora ubuzima bwa muntu. Ngira muravyumva, sabigisha gufyondagura gusa, ukwiga biri ku mpande nyinshi. Hanyuma namwe nkuko mwabigize mu bibandanye, abantu batahure ibyo batahura. Ndiko ndabwira radio televiziyo buntu mwadutumiye no munsi, mugabo n'abandi nibarondere akaryo ko kwigisha. Hanyuma abandi batwumva, erega turafise amashirahamwe agwanye igiturire, wazana ibyo bashaka ivy'impinduka mu mico n'imigenzo. Erega nayo mashirahamwe turayakeneye, afasha abantu kubaho ku isi y'ubu. Niyaba atayahari canke niyaba adakomeye cane, baheze bafashanye. Hanyuma igihugu naco ndazi ko cakoze vyinshi, hari amategeko menshi abantu bataramenya. Ayo mategeko araba nk'akarorero ivyo gukoresha uburyo ngurukana bumenyi ariho. Amategeko mpanavyaha y'ababikoreje nabi ariho, ndabizi. Bene ayo mategeko ko abantu ntibayazi cane, ku rwego rw'igihugu ubushikiranganje bubijejwe canke ibisata bibijejwe n'ibivyigisha abantu babimenye. Hanyuma barabe n'ukuntu bishigwa mu ngiro, bongere bashigikira abafigura twigoro twiza two gufasha ngo abantu bategere gusumba uko bari. Baze bahere mbere muri radio televiziyo ubu, kuko murabona. Murakoze cyane Pati, murakoze kuri izo mpanuro. Dusimbize ku mwungere Pasteur Josué. Mbega Pasteur, namwe hari akajambo mwoshikiriza nk'impanuro mu mwanya muto yadusigaje kugira ngo ikoresho agize imbuga bibe koko ngira akamaro ku gihugu? Murakoze cyane. Turi mu bihe kandi mugenzanje avuze ati ni gihe dukwiye kujana naco. Nivyo indimi zaramugaye, mu nyebere nkoreshe nitizira ijambo ry'igifaransa saison. Kini cyose saison kuva ni gihe kiza kikagenda kikabisira ikindi. Tucaruka ibi inevyo twari tuzi, hari za telefoni zo mu nzu babanza kugira gutya mukagwana, hanyuma biratera imbere televiziyo n'ibindi. Nashaka imbere ko kumbure mvuga bike, mvugishe Bibiliya ari umwigisha mwiza, n'umurezi mwiza, n'umuhanuzi mwiza. Mucete canke ibaruwa ya kabiri Paulo yandikiye Timoteyo igice ca 3, ndasoma mirongo mikeyi. Paulo avuga ati, ariko umenye yuko mu misi y'iherezo hazoza ibihe bigoye, kuko abantu bazoba bikunda gusa, bakunda amahera, birarira, bibona, batukana, batumvira abavyeyi, intashima, abanegura ivy'Imana, badakunda n'ababo, banka kuzura, n'ibindi. Umurongo wa 4 ngo abaguranyi, ibirandamuke, abishira hejuru, bakunda ibahimbara bakabirutisha Imana. Karonka 13. Ariko abantu b'abanyakibi hamwe n'abaguranyi bazorushiza kuba babi, bazimiza bakazimizwa. Ni kuvuga yuko iki tuko turavuga ngaha si kintu kibi namba, ariko ikoreshwa ryacu ribi niryo ribi. Ikoreshwa ryacu ryiza turarikenguruka. Rero bavyeyi bagenzanje, dukunda abana bacu, kuko hari ingorane. Mukozi Imana yakivuze, uyu munsi usanga umuvyeyi afise akana k'umwaka agahereza kino, akayoberwa canke atazi ingaruka mbi z'imishwarara iva muri kino kintu. Ariko ngo nico gifasha umwana agahora, nivyo arahoze aranumye, ariko urundi ruhande uri kuronona amagara yiwe. Rero bavyeyi bagenzanje, dukunda abana bacu, naho tubakunda tubifurize ivyiza. Tubaha izo telefone, ni vyiza ko tubagenekereza bati ni vyiza mwana ko woja muri ibi nibi. Vyanke wavuze, kuko wavuze arashobora kubijamo, ariko ryaje ry'umuvyeyi kakati yamara mama, yamara papa yari yarambwiye. Nibaza yuko dukwiye kugira gute kuvuga tugahozako.
ugwaruka bana bacu b'abahungu n'abakobwa, nivyo telefone ni igikoresho si umukoresha. Nibuka rigeze kuba enquete ngaha haraciye igihe babaza mbega kuri wowe telefone ni ikintu de luxe, ni ikintu c'ifyeri, ni igikoresho, kugira ngo barabe ingene umuntu wese yaguze telefone yayiguze nkande, ayiguze nk'iki. Rero bana bacu, barumuna bacu, mutunge telefone ariko mumenye neza yuko ari shamba. Bacu mugari ngo uca mu ishamba utazi ukayinkona utazi, washika imbere ikagukubita. Telefone witunze ukayikoresha nabi izokuviramo inkoni gukubita, kandi iyo nkoni yayo izokubabaza ubuzima bwawe bwose. Murakoze. Uyu mwigeme nawe yogenda agize akabwiye ugwaruka bagenzi we kubijanye no gukoresha izo mbuga nkoranyambaga mu masegonda nka 30. Murakoze cyane. Ico numva notekerera abandi urundi gwaruka bagenzi banje, numva no batekerera impanuro ni nyinshi, ariko reka mvuge zitatu kuko umwanya watujanye. Icambere tumenye yuko aya matelefone dutunze ntatugira ibikoresho, ahubwo twebwe abari dukoresha. Muri make ntadusumvye ubushobozi, ahubwo twebwe turi hejuru yabo. Ikindi ca kabiri, turacara gwaruka, turafise abadukuriye, abavyeyi. Nimba udafise umuvyeyi urafise so wanyu canke nyokwanyu agukuriye, twumvirize impanuro. Ikindi ca gatatu, vy'ukuri twame dusenga Imana. Muri Philippiens haravuga ngo dushobozwa byose n'uduha inkomezi. Reka twame dusaba Imana idushoboze muri ibi vyose. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Ni no kuri iyo mpanuro mbere tuvuga nziza y'ugwaruka duherangirije ko kino kiganiro. Nk'abandi bakengurukiye mwese mwariko muradukurikirana. Cari kiganiro kivuga cyane ku ngaruka zijanye no gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi mu buryo budatunganije neza. Shimire cyane abatumire bitavye bafashe umwanya wabo bakaza muri kino kiganiro. Mpereye kuri Patrick Lambert, ndabakengurukiye. Nanje ndabashimiye. Twizere ko nitwasubira kubikora ko muzoza. Yegome cyane kandi ndabihimbariwe. Murakoze cyane. Pasteur Josué narayiboneye, namwe ndabakengurukire ku kanya mwafashe mukaza gusangiza abandi ivyo muba muzi kuri kino kiyago. Murakoze cyane. Nanje nuko ndabashimiye. Nkuko mwabikoze, twizeye ko nubundi tubikoze ko muzogaruka. Nta kizotubuza. Murakoze cyane. Hama mwigeme Ella Diela, namwe tubakengurukire kubona mwafasha akakanya. Murakoze cyane. Tibaza ko muzogaruka, ne twabifuza ko mugaruka kugira ico mushikirije abandi. Murakoze cyane. Hama nshuti bagenzi mwariko murakurikirana kino kiganiro, nk'abanda bashimiye kubona mwafashe kano kanya mudukurikirana. Nshimiye bano batumire bafashe umwanya bakaza guhana ivyiyumviro kugira ngo tubandanye dutahura vyinshi mu vyo duhura navyo mu kibano. Tukaba tubakengurukiye rero naho